hashimwe izina ry'umwami wacu Yesu Kristo yongeye kutugeza uyu munsi turi bazima, uyu munsi tugihumeka umwuka w'abazima, tugishobora kwiyumvira gutambuka ndetse no kumviriza izi audio. Ikiganiro ni Héros Du Gospel. Ndaramukije abantu mwese muba muriko mukorera Imana mu bwizigirwa bwose, muvuga muti reka dushire ikirenge mu batwitangiye imbere, muca batwitangiye imbere, tugaragaza umuco mu mwijima, dukorera Imana ihoraho. Imana ikomeze ibahe kurushiriza guhesha icubahiro izina ryayo. Ngiye kubazanira umuero umwe mu bandi bahagaze mu gikorwa cyo guhimbaza Imana no gutazira Imana. Uno munsi kuri wa gatanu itariki 11 Nyakanga, dufise umuntu akuze cyane ku myaka yiwe 70, ariko yabaye umwe novuga mu nkingi mu bijanye no guhimbaza Imana no gutazira Imana, aho yibereye hariya mu gihugu ca Amerika. So ndabakiriye mwese rero mu kiganiro Les Héros Du Gospel. This is your boy MC Regis. Abavyeyi biwe bamwise Donald James MOEN. Yavutse itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1950. Uno munsi cyumva ko kujije imyaka 7. Umutama yiswe Donald James MOEN, ariko mu mazina tumuzi y'ubuhanzi bamwise Don MOEN. Ni gushika ubu umurongozi wa Groupe de Louange, umwanditsi w'indirimbo, umuririmbyi, akaba n'umu businessman, bamwe bita abantu babadandaza, akongera akaba umuproducteur, afise radio yiwe, afise na studio yiwe, ashobora kuvuza neza icyuma ca piano hamwe no gutunganya neza ivy'amajwi, bimwe bita vocalisme. Akaba yabitanguye kuva muri 1984 cyangwa mu 1984. Uyu munsi akaba amaze gukorana n'amalebo atandukanye nka Integrity Music, Ozana Music, Integrity Asia, Sparrow, Star Song World. Studio yiwe ya Diamond nayo nyene barakorana hamwe na EMI Christian Music Group. Yakuriye i Minneapolis, ni nawe yavukiye Minnesota muri USA, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yize secondaire kuva mu 1968. Aca abandaniriza muri kaminuza ya Oral Roberts. Oral Roberts yari kaminuza ijejwe ivyo tugenegene, cyangwa mu vyo tugenegene haba harimo na za musique, ivyuma vy'umuziki, kuvyiga, kubivuza. Imyaka igeze yiwe yagiranye mariage n'uwitwa Laura Lee Stukna, izina rigoye gusoma n'ukuri kose. Ubu tuvugana akaba ari umupapa w'abana 5. Nguyo umutama Don MOEN. Abantu benshi tumuzi mu ndirimbo nka za I Will Sing, indirimbo nka za Our Father, n'izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye.